hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé NIYUHIRE. Mwebwe ivyuma ni Fabrice mu rukundo afatikanije na MSTV niyunge ko nshuti wakunze muri kumadukurikira ndaswe kandi kuba ikaze muri ano makuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 Kigarama umwaka wa 2020. RPA madukurikira muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu B. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Urudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme ntirushobora gutuzwa mu gihe hakirimwo bamwe mu bategetsi bakuru mu Burundi bavugwa muri ubwo rudandazwa. Byavuzwe n'ishiramwe Fokode. Inyuma yaho hafatiwe abakenyezi barenga 100 buganiwe mu nzu imwe iri muri zone ya Buterere. Mwana makuru maza kuyikurikira. Ubuyobozi bw'indero muri komine ya Bubanza bwafashe ingingo yo gusubishamwo ibibazo byose kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda. Ni nyuma yaho ubwo buyobozi bwemeje ko bufise ivyemezo vy'uko ibibazo vyibwe. Navyo nyene muri makuru mwaza kubitega abiri. Na mu igabane ko hambere nkuko mumenyereye ku misi ya kane, uyu munsi tubandanya nkuko maze imisi muvyumva muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro bijanye n'akahise k'ibibanza vy'iratiro biranga akahise Burundi. Uyu munsi tubabwira ibitari bike byerekeye inganzo y'ubudandari iri muri komine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza, aho Barundi baho hambere bashingwemwo abami bane ba mbere batwaye Uburundi. Mukanya idonito. Naso kandi kuba ikaze muri ano makuru reka tuyahere mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Abanyagihugu bo mu gacimbiri gisagazuba muri zone ya Maramvya komine Burambi y'intara ya Rumonge batabariza umunyagihugu yafashwe kuri uyu wa kabiri ajanwa gufungwa yagirijwe kuba yari mu migwi yitwaje ibigwanisho. Mu gihe atacagirije na kimwe cyafatiwe ko mu kumuta muri yompi, abanyagihugu basaba yuko uwo munyagihugu yo rekugwa. Idonido na Eroge Divin Demesh. Eric Kigwada niryo zina ryo umunyagihugu wo mu gacimbiri gisagazuba yafashwe ku munsi wa kabiri uheze. Amakuru ava mu banyagihugu bo mu gacimbiri gisagazuba avuga ko igihe Eric Kigwada afatwa hari nk'igihe cy'isaha 11 z'umugoroba. Ayo makuru abandanya amenyesha ko yafatiwe aho yari karizimya kanyota, afatwa n'umukuru w'agacimbiri gisagazuba azwi ku izina rya Nkunzimana ari kumwe n'imbonera kure zitatu arizo ndi kumwe nayo Marius niyo ngabo hamwe na Bigirimana. Bakimufata amasoko ya RPA avuga ko Eric Kigwada yagirijwe kuba yahora mu migwi yitwaje ibigwanisho kandi ko yoba yagarutse muri ako karere guhungabanya umutekano nk'uko vyibonekeje mu minsi yahera. Ivyo yagirizwa abanyagihugu bavyamirira kure bakavuga ko mu kiringo c'amezi 6 Eric Kigwada yaramaze ataboneka mu karere, yari yagiye gucingera mu gihugu ca Tanzania kandi atari n'ijyambere bigize mu buzima bwiwe. Byongeye ngo Eric Kigwada yarisiguye imbere yo mukuru w'agacimbiri ko yahora gucingera mu gihugu ca Tanzania, yongera muha nimero za telefone z'umukoresha wiwe mu gihugu ca Tanzania ngo amuvugishe abimubaze ariko bibimfa gusa. Amakuru ava igisagazuba amenyesha ko Nkunzimana umukuru w'agacimbiri gisagazuba hamwe n'imbonera kure bari kumwe batitayeho kwiregura kwa Eric Kigwada, ahubwo baciye bamufata bamujana ku kirindiro cy'igipolisi gisagazuba ahafungiwe gushika ya mango yagirizwa kuba yari mu migwi yitwaje ibigwanisho. Abanyagihugu bo mu gacimbiri gisagazuba basabire kugwa rya Eric Kigwada bavuga ko ari kararenganwa azira umwikeko. Kuri ivyo RPA yagerageje kurondera Prime Ndayisenga umukuru wa zone Maramvya ariko telefone yiwe yarizimije. Arakoze Eroge Dive Remesha. Muco gisata nyene kijanye n'agateka ka zina muntu, bamwe mu bihangange by'umugambwe uri ku butegetsi nibo bakingira ikibaba amashiramwe akora urudandazwa rwo bakenyezi n'abigeme bavanwa mu Burundi bakajanwa mu bihugu bimwe bimwe vy'Abarabu. Urudandazwa hanini bakorana nabo bategetsi. Bivugwa na Pacifique ni nahazwe umukuru w'ishirahamwe Fokode afatiye ku matohoza yakozwe n'iryo shirahamwe kuri urwo rudandazwa rukogwa n'ayo mashirahamwe akorera mu gihugu mu bihugu bitandukanye. Urudandaza rw'abigeme n'abakenyezi barungikwa mu bihugu by'Abarabu
ahanini rukorwa n'inyabutatu. Inyabutatu ubwa mbere igizwe n'amasosiyete abari mu bihugu by'Abarabu cyane cyane nko muri Omani no muri Arabia Saudite, ariyo aba arondera abo bakozi agaheza akabatanga ku miryango iba ibakeneye muri ivyo bihugu. Hakaca haba ayandi masosiyete nayo ari cyane cyane mu gihugu ca Kenya, aya nayo niyo akorana n'abarondera abakobwa mu bihugu bitandukanye, ukasanga ayo masosiyete ni nayo aheza akarondera amaviza y'abo bakobwa mu maambasade usanga kenshi aba ari Dar es Salaam muri Tanzania. Iyo nyabutatu igize n'urundi ruhande rwa gatatu rwabaja kurondera abo bakobwa mu bihugu cyane cyane nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu ntango hariho amasosiyete amwe nyene yo muri Kenya yashitse mu Burundi arakorana n'abarundi, mbere muribuka ko ico gihe abakobwa baja kwiyandikisha mu ngoro za CNDD-FDD hafi mu ntara zose z'igihugu. Muri uwo mwanya wa mbere hararungitswe abanywanyi batari bake ba CNDD-FDD, harimwo na bamwe wasanga ari n'abakenyezi b'abantu bari mu nzego nko mu makomine n'ahandi. Igihe rero tumaze kuvyerekana mu 2016 tukerekana ibiriko biraba ivyo ari vyo, tukerekana abo bakobwa bageze muri za Arabia Saudite na Oman ingene bari bafashwe, niho haciye haba imyidehugo muri CNDD-FDD gushika ahubwo rudandazwa ruhagarara, CNDD-FDD ikabihagarika nyene kubikora, amasosiyete aranugagwa muri ico kiringo. Mu gihe hari abategetsi bakomeye b'igihugu c'u Burundi babironkamwo inyungu, Pacifique Ninahazwe avuga ko urwo rudandazwa rutazofa rutujejwe mu Burundi. Ariko rero haciye igihe haraciye imyaka mike twumva byasubiye kwaduka guhera nko mu 2018. Ico gihe mu Burundi bigenda bikogwa n'abantu bameze nk'abinyegeje, usanga baba ariko barakorana n'abandi bategetsi bo muri CNDD-FDD. Ubu rero uko vyari bisigaye bimeze, abigeme babacisha ku kibuga c'indege ca Bujumbura, bahaca icese bagafata indege zijya nyene zisanzwe zitwara abantu. Mugabo ku mwigeme wese aciye ngaho ku kibuga c'indege ca Bujumbura hategerezwa gutangwa amadolari 300. Aya madolari 300 yacagabugwa n'ibihangange bikuru nka bitatu birimwo umuyobozi w'ikibuga c'indege ca Bujumbura, hari harimwo kandi muri abo bayagabura wari umushikiranganje yarajejwe umutekano. Ayo niyo makuru twebwe twari twaronse, uwo nawe ni wasigaye ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi. Ivyo rero navyo vyatuma bidashoboka ko hafatwa ingingo zikomeye zo kubuza ivyo bintu, ku buryo muravyo ko vyageze no mu nama nshingamateka Pascal Nyabenda akabaza ibibazo bikomeye bijanye n'ubwo rudandaza mu mwaka uheze, ariko nta ngingo gushikaho yigeze ifatwa kubera ko vyari birimwo abategetsi bakomeye cyane. Twari twaraharuye ku mwaka amafaranga bari basigaye bashobora kwinjiza, twasanga mu marundi bari bageze ku miliyaridi 20 yagabugwa n'abo bantu bakira ayo mafaranga atangwa ku kibuga c'indege. Aho rero ntawo kwibagira ko no muri PAF abagiye kurondera passport zabo bakobwa naho nyene hari amafaranga yatangwayo, abakozi ba PAF nabo nyene bakavyungukiramwo. Urumva rero n'urudandaza rukomeye cyane, igituma bidahera nuko bishigikiwe n'abategetsi bakomeye mu Burundi. Ivyo Pacifique Ninahazwe abishikirije nyuma yaho kuri uyu wa mbere igipolisi gifatiye abagore n'abakobwa barenga 100 muri zone ya Buterere buganiriwe mu nzu imwe barindiriye kujanwa gukora akazi mu bihugu vya Barabu. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu mu mwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Abantu benshi bafungwa Tubandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'amagara y'abantu. Abantu 10 nibo batowe umugero wa corona mu gihugu cy'u Burundi mu bipimo 337 vyakozwe mu ntango zinondwe, nkuko biri mu cegeranyo cy'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cashizwe ahabona kuri uyu wa gatatu. Batanu muri abo batowe
batanu muri abo batowe COVID-19 nabaje bavuye hanze y'igihugu nko mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu ca Swede, Uganda hamwe n'igihugu c'u Rwanda. Nayo batanu basigaye nabasanzwe banduriye mu gihugu, batatu akaba ari abo mu gisagara ca Bujumbura, nayo babiri akaba ari abo mu Rumonge no muri komine Isare. Ubwo bushikiranganje bubandanya bumenyesha ko umuntu umwe ari wamaze guhitanwa n'uwo mugera gihugu cose, mu gihe ishirahamwe Caritas Burundi ryegamiye ishengero Katolika mu kwezi kw'indwi uyu mwaka ryamesheje ko abarenga 10 ari bamaze kwicwa na COVID-19 mu Burundi. Umukuru w'igihugu asaba amakungu ko yobafasha kugira bakinge akaranda ka COVID-19 na cyane ko ubu abagwaye bari mu Burundi bava mu bihugu vyo hanze. Ivyo yabishikirije mu gihe yariko arugurura icese ibikorwa by'imisi ibiri y'ihuriro ry'abafise amahinguriro. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko byabatwaye uburyo bwinshi mu gutuza aho karanda mu banyagihugu. Leta y'u Burundi yarakoresheje ingufu zayo zose zishoboka kugira ngo ikiza coronavirus tugituze mu Burundi, abene gihugu baje ku kivi hanyuma dutera imbere. Twakoresheje uburyo bwinshi cyane, ariko rero ubu turi mu rundi rugamba bwo gukingira abene gihugu kugira ngo iyo corona ntigaruke ngo isubire tubuze kuja kubikorwa. Ubwo rugamba rero ni urugamba rukomeye kuko mu bihugu byose duhana imbibe, ibihugu byo mu makungu byose ico kiza corona kiruzuye ku buryo abaza mu Burundi bose baza bagwaye. Dukoresha rero ingufu nyinshi cyane kugira ngo abarundi ntibasubire kwandura. Nico gituma dusaba yuko abakungu nayo iyo dufata mu mugongo cyane ko turiko turakinga n'iburi dusigaze akazinga na gatoyi ico kiza kitariko kiriganzamo kugira ngo abarundi baje bagume ku kivi badasimba umutima. None rero turizeye yuko kuri abo karorero ko kugwana n'ico kiza rugakoresha uburyo bwinshi n'amakungu azodufasha. Tubandana n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'indero. Ubuyobozi bw'indero muri komine ya Bubanza yo mu ntara ya Bubanza bwafashe ingingo yo gusubirishamwo ibibazo vyose kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda. Ubwo buyobozi buvuga ko iyo ngingo yafashwe kubera ko bafise ivyemezo vy'uko ibibazo vyibwe kandi ko n'amatohoza yamaze gutangura kugira ngo ababikoze bakwitwe inahe mu gahanga. Idonido na Clovis Niyonzima. Abigisha n'abayobozi b'amashure ari mu buyobozi bw'indero bwa komine Bubanza basabwa n'ubwo buyobozi kuja hamwe mu maguru masha bagatora ibindi bibazo kugira ngo bitangure gukorwa kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2021. Nkuko tubisoma mu ikete ubuyobozi bw'indero muri komine Bubanza bwandikiye abarongoye amashure bose muri iyo komine kuri uyu wa 16 Kigarama. Iyo ngingira aba banyeshure biga mu mashure igice ca 4 kigizwe n'imyaka y'indwi, uw'umunani n'uw'icenda. Imvo yatanzwe nkuko tubandanya tubisoma muri iryo kete ngo nuko ibibazo byatanzwe n'ubuyobozi bw'indero muri komine Bubanza byagaragaye ko vyibwe. Umuyobozi w'indero muri iyo komine yanagiriye ko mbere amenyesha ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekana bo barivye ivyo bibazo. Ivyo bibazo rero bitegekanijwe ko bizomara iminsi 4 bikazorangira kuri wa 2024 Kigarama nkuko vyahora bikorwa hataratangura gutanga ibibazo bisa ku banyeshure bose biga muri komine imwe. Iyindi ngingo ubwo buyobozi bwafashe nuko n'ibindi bibazo bitari bwakogwe navyo nyene bizohindurwa hagatangwa ibindi bitowe n'abigisha bo nyene ubwabo. Muri iryo kete ubwo buyobozi bw'amashure muri komine Bubanza bukaba bwarangije bumenyesha ko kubera izo mvo abanyeshure bazoca baronswa umwimbu wabo bavuye mu buruhuko bwa Noel. Hagati aho amakuru RPA yaronse amenyesha ko harumwe mu bayobozi b'amashure muri komine Bubanza yoba yamaze guhagarikwa. Mu buyobozi bw'indero i Bubanza ayo makuru barayahakana bakaba batwemereye kugira ico bashikirije inyuma y'amatohoza. Arakoze na Clovis Niyonzima. Mukanya tondaniza ana makuru mu bijanye n'imibano cyo kimwe n'ibidukikije. Yo mimi wa zamani mana yanje we muri iki gihe cya coronavirus muracara mukanya gutyo amabizu kweli Ico utumva ni giki? arahivyo bi coronavirus nivyo mu bazungu mama sha ivyo uvuga ngo twarahiye coronavirus iri ku isi yose kandi nikiza gisasitse inganda no ngahi wacu abantu birirwa barapfa. Reka ndabahanure data wanje bamuvuga ngo murakuze nta mwana arimwo kandi ngo ntimuri bijuju ntimusubire kubifata minenegwe. Coronavirus nikiza kurikiza impanuro duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu kugira twikingire dukingire n'abandi.
Tondanya nana makuru kioske zitanu imashini 9 zisya ubududu iminzani hamwe n'imifuko yifu n'ubududu itaramenyekana igitigiri zaraye bitanywe n'umuriro wadutse mu ijoro ryakeye mu isoko yo mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura bene utwo tuzu n'abahombeye ivyariyo baridoga ko igipolisi gikinga impanuka cashitse gitevye ataco bagikiza Onezime Dushimagize. Hari nk'igihe cy'isaha 7:30 z'ijoro ryakeye aho abanyagihugu begereye isoko yo mu Kanyosha babona hadutse umuriro mu tuzu tw'imbaho bita kiosk turi mu imashini zisya ubududu n'intete. Abayibonye kare bavuga ko uwo muriro wabaturutse ku nsinga zitwara umuyaga nkuba wishira hamwe Regidezo ngo kuko hatanguye gusha utwuma dukoresha mu gupima uwo muyaga nkuba bita compteur. Abo banyagihugu bavuga ko muri utwo tuzu tw'imbaho dushika kuri 5 imashini 9 zarimwo iminzani yo gupima imifuko y'ubududu y'intete n'iyifu y'ubwoko butandukanye itaramenyekana igitigiri atanda kimwe bashoboye kokora. Abahombeye ibintu baridogira igipolisi kijeje gukinga impanuka ko caje gutabara harengeranye ataco bagikiza. Abo banyagihugu basaba leta ko yobagarukirako barabe nuko boshobora kwishura amadeni y'imitahe bari basavye mu mashirahamwe atandukanye. Muri protection civile baje mwagize mu moto yaje akaba kabaye atashije gufasha akabarama igomba ko atakina kimwe umuntu yarakuye muri amamashini iminzani kioske amasankiro tifu tona vikayikana kino kimwe umuntu yigeze arukora dusaba ko leta yadufasha kugira ngo umuntu asubire kunagura agatahi na burya iyo mitahe twa twayisabye mu mashiramwe atandukanye udukredi twa twasabye mu microfinance atandukanye. Mu ruganda rwa RPA ntitwashobora kuronka abarongoye iyo soko yo mu Kanyosha co kimwe n'umukuru w'iyo zone ngo batange umuco kuri iryo sanganya. Arakoze Onezime Dushimagize. Inyuma y'ukwezi hashizweho utugunguru two gushiramwo umucafu muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu nyagisagara ntibarijukira gukoresha utwo tugunguru mu gihe bagifa aho bataye umwavu bamwe mu nyagihugu mu gisagara ca Bujumbura basaba ko haba ikorwa cyo guhimiriza gukoresha neza utwo tugunguru bibaye ngombwa hagafatwa n'ibihano kuba birengako. Marie Ange Irakoze. Mu bibanza bimwe muri komine Mukaza yo mu gisagara ca Bujumbura haracaboneka ubucafu mu mabarabara usanga umuntu afise agatambaro ahejeje gukoresha canke ikindi kintu cose ahejeje kwihereza agaterera mwibarabara ahageze. Ibi papier mushwara wihanaguye acatera mwibarabara uhejeje kunywera muri kajaka nimba ari kinju nimba ari burya bwenereje bw'ubu plastique burya bose batamwibarabara uri umwembe ahejeje kurya rujya rududu atamwibarabara uri karagikaranga zijya mbisi atonora arafungura ahejeje ibishishwa atamwibarabara. Hari n'ahandi rero bagenda bata uducafu duto buke hagacika nk'iyarara. Akarorero ka hafi ni kwibarabara Avenue de la Victoire. Uyu n'umunyagihugu twahasanze aravyigana. Ni kuri Avenue de la Victoire rabi imicafu ihuzuye. Mugabo kaya kantu bubatse kari munsi gepfo gatoyi. Mugarabi imicafu ihari. Burya bupubere bubatse nabwo buri munsi hepfo yaho. Ivyo kandi biribonekeza iruhande y'igituro c'amabisi aja mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Kubwa bamwe mu banyagisagara bavuga ko hakwiye inyigisho binaniranye bagahanwa. Ntibamenya yuko burya bona ari bwo gushiramwo imicafu. Bisaba ko bigisha abanyagihugu. N'ibihano boshaka bakabishiraho bagashiraho n'amande azwi. Naho biruko ariko abanyagihugu barashima ko hari abantu bamwe bamaze kumenya akamaro kutwo tugunguru tw'umucafu bakadukoresha ico twagenewe. Eka mbere buri gitondo hari imodoka yamica gutwara umucafu uba washizwe muri utwo tugunguru. Tubamenyeshe ko muri komine Mukaza umugambi wo gukoresha utugunguru mu ntumbero yo gusukura igisagara watangujwe mu kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka. Arakenuye na Marie Ange Irakoze. Iganiro muri Burundi murekurikira muciye ku buhinga ngurukana bamenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Uno mwanya ni gice ca kabiri cyano makuru musabe mumenyereye ku minsi ya kane ni gabane ako hambere. Uyu munsi tubandanya ko maze iminsi muvyumva gwa rukurikirane gubiganiro bijanye n'akahise kibibanza vyiratiro biranga kahise ku Burundi. Inosa Valentin singira nkabo n'umutumire wiwe baza kutubwira ibitari bike vyerekeye inganzo y'ubudadari iri muri komine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza aho abarundi baho hambere bashinguyemwo abami bane ba mbere batwaye Uburundi.
ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Inshuti bagenzi muri ko muratwumviriza ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kigabane ako hambere cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 Kigarama 2020 muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro tumaze iminsi tubashikiriza kubijanye n'ibibanza bikuru bikuru biranga kahise ku Burundi. Uyu munsi tubayagira kubijanye n'inganzo y'Ibudandari abarundi baho hambere bashinguyemwo abami bane ba mbere batwaye Burundi. Inganzo ya Budandari nkuko tuhava tubishikirizwa n'umutumire iri muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Umutumire aza kudufasha kunoganza kino kiganiro ni umurundi yizi bijanye na kahise yitwa Kana Frederic. Uwo muteramanye ni jewe Innocent Valentin Singira nkabo nkaba mboneyeho akaryo ko kusaba nimba mwo bamufise iciyumviro canke intererano mutanga mu kigabane ako hambere ko mwotwandikira ubutumwa bugufiya ku buhinga ngurukana bumenyi bwa WhatsApp ku nomero akamenyetso ko guteranya 250 78 552 11 79 sangwa ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Inganzo ya Budandari yatanguye kubaho kuva mu kinjana ca 18 aho umwami Sebarundi Kivimira Savuyimba Semuganza Shamba Rushatsi Cambarantama ashengeye mu mwaka w'1705. Mu nyuma harabonetse abandi bami batatu bahavuye bashingurwa muri ico kibanza. Umutumire wacu Kana Frederic atangura tugenekereza aho ico kibanza gitumbereye. Aho muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza hashinguwe abami ba mbere n'ahantu hari imitumba miremire, kandi iyo komine Kabarore yafise igice kinini kirimo ikibira. Kibira tumbera mu Gwegura. Mu kujayo uca fata ibarabara ryo mu Kayanza rica Gwegura gashana mu Cibitoke mengani RN10 nihenze. Hanyuma rero uvuye muri centre mu Kayanza ugenda ahantu bidudandari uharabisha amaso kure ko ntabarabara shikayo n'ahantu hari imitumba miremire akabara kasije cyane gaca hirya naho nyene urenganye umutumba muremure cyane gose turashira mu Gwegura tuharaba ibubamfu n'ahantu naho nyene ko hari biti birebire. Mugaje nagize amahirwe yo gushikayo mwaka y'umukimwaje cyane mu 19 sinahegereye mugana narahabonye hari shamba hirya nta mihana myinshi hari imihana mikeya. Niho muri komine Kabarore niho bita Ibudandari niho bashinguye bajya bami ubwa mbere. Ntarushatsi Mwezi Mutaga na Mwambutsa. Ni kilometero nka 26 uvuye mu gisagara ca Kayanza kuva mu gisagara ca Kayanza Budandari ngere na kilometero 26. Iyo umwami yashengeye bamwe mu barundi bo mu bwoko bw'abiru baramara ukwezi kose bateramiye ikiziga ciwe, ndetse bakaba bari bafise ubuhinga bakoresha n'ivyo basiga ingogo y'umwami arico kiziga c'umwami kugira nicononekare vuba nkuko umutumira bisigura. Iyo bateramiye umwami yihaye ubuki harahera ukwezi bamuteramiye hagasengero bamwubakira. Abiru nibo babikora ico bita abo bita rituation funéraire. Hariho imizi y'ibiti bamusiga n'amababi n'ibindi biti nyene bamusiga bakamusiga bagumasiga ku muri yoguro mubiri ntumere nabi. Ngira ngo usanzwe ko muri Misiri ya kera haribyo basiga abami bakamara imyaka n'imyaka bari ngaho umubiri ataki na kimuraba. Ego barasintu bamusiga nibanga ryabo basi bamusiga harimwo les sebes des arbres bakamusiga imizi y'ibiti bakamusiga ajya novuga ko ari nk'amateta avuye mu ntuze mu biti bakamusiga ibintu bitandukanye kugira ngo umubiri gumuri kwa kundi umubiri ntiwononekare. Nta kuntu bari kubana n'umubiri wononekaye bari ngaho bariko rucungera basi ibintu byinshi bamusiga cyane cyane les sebes des arbres. Sebes simbo no kuno kita mu Kirundi mugabo les sebes des arbres zirahari basiga umwami.
inganzo bashinguyemwo umwami umwe carazira kikaziririzwa ko bayishinguramwo uyundi mwami yihaye ubuki, kuko mu kwemera kw'abarundi baho hambere bari bazi ko umwami atapfuye ahubwo abandanya aganza mu nganzo yiwe. Kikaba ari naco gituma aho ibudandari inganzo bahashize zine bazitandukanyije cane gose, nk'uko kana Frederic abitwiganira. Aho hantu babashinguye ngomba n'ahantu harehare cyane, kuko inganzo y'umwami ntibayigeze y'uwundi, barabitandukanya si gituma babikora, mugabo barazitandukanya cyane. Yego ni hanini cyane, ni hegitari nini, nka Kabarore vraiment y'Ubudandari naho nyene ni hanini cyane, amahegitare arenga nka 30, ni ahantu hanini cyane. Urumva wowe ntihagaragara neza kuko hari ikibira, hari ibiti byinshi, zose ziri ku kibira muri Parc National de la Kibira. Na ahantu hari ibiti by'imimanda cyo bita Ficus mu Kinofunofu, bitongati bita Dragoni mu Kinofunofu, na Chris Filgaris cyo bita biti bita imisagara. Nivyo bihari rero, kana ahantu hagoye gushika no kwegera bivanye no kari shamba rinini. Ntushobora kugira estimation ya distance ngo ushobore kuvuga uti uburinganire bungana gutya ayi ni hanini cyane. Abashingura abami ba mbere Rushatsi, Mwezi, Mutaga na Mwambusa. Abarundi bo mu muryango w'abajiji nibo bari bajejwe gucungera inganzo z'abami uyo mwuga, ndetse bakaba bagenda barawuhererekanya uko imvyaro zabo zagenda zirakurikirana nk'uko umutumira bisigura. Aho bashingura bita mu nganzo rero, izo nganzo z'abami zose zacungerwa cyane zararabwa n'abarundi bo mu muryango w'abajiji. Nabaye nk'akarorero, inganzo ya Mutagambikije iriramvya yacungerwa n'umushinga ntaye yitwa Nsesanyi umujiji, mu nyuma akorerwa mu ngata n'umuhungu wiwe Nzorubara, mu nyuma abuzukuru ba Nsesanyi baraheza barabakora mu ngata. Urumva rero ko zacungerwa neza n'abari bajejwe iryo bango ryaho oye ryo gucungera inganzo z'abami. Intambara igihugu cy'u Burundi caciyemwo zatumye inganzo z'abami zititabwaho, maze n'abahora bazicungera baradebukirwa. Aha kana Frederic atanga akarorero ko kuva mu mwaka w'1993 ubu ntaba hacunze gushika ubu, kare yaracunzwe n'abajiji, mugabo ubu n'abahacunze kuko gushika mu ntango y'imyaka 90 intambara itangwa 93 ntibasuye kwacunga. Muga kare ugiye warasangaho abajiji bacunze izo nganzo z'abami, mugabo intambara imaze gutera na bamwe bahacunze. Ubu hari uko hari Misaka, hari biti, nta kintu n'ukuri novuga ko cyari kigaragara, kiretse yuko bahasonera batahegera, mugabo gushika ntabahacunze. N'abahacunga kera baradebukiwe, kuko ngo bahacunga yari ya mirimo yabo nyine ya misi yose, mugabo nta kintu kimwe baronka, ntibahembwa, bacunga kwera ibanga nyine bamanye kuva kera y'imirimo y'abajejwe ibwami, mugabo nta kintu kimwe baronka, ntibahembwa, nta kintu kimwe baronka kibafasha bivanye n'amabanga baba bariko barakora. Naho izo nganzo z'abami zitigeze zibungabungwa nk'uko vyategerezwa, umurundi yize ibijanye n'akahise kana Frederic avuga ko uyu munsi hakiboneka ibisigarira vy'abo bami bane bashinguwe ibudandari. Ico twasanga twikora izo nganzo aho babashinguye, twasanga ubuhanga bwabo, kuko uravye imyaka ihaciye nta magufa yo bakiboneka, nubwo biboneka ari nka makeya kwa bami bashoboye gushingurwaho ubwa nyuma, mugabo ubuhanga twobusangaho, kuko ubuhanga ntibigera bubora, ngana ko umuntu ntigera kabura. Nawe gusanzwe wize yuko bariko baragira bijya ibikorwa bya archaeology, batora ubuhanga bumaze imyaka na mirere. Ku bisigarira by'abami rero twasanga ubuhanga bwabo, baravye intatemo y'akana ko zagiye bagiye barazishingura, boca basanga ubuhanga bwabo. Urumva ibisigarira byabo wasanga ni ubuhanga, mugandi baza yo kuye amagufa amaze kuzimangana kuri imyaka yaciye ni myinshi. Nta traitement bigeze bahagira kuva kera gushika ubuye, ntibahitayeho, ntibaza yuko izo ntatemwa izo nganzo z'abami zoza ziba ibanza ndatiro by'igihugu, aho ibyo banza ndatiro ingendo zo zivuye hanze zikaza zikaraba
abami batwaye Burundi bakavuga bati ijya n'inganzo ya umwami kanaka nka kujya bagize ku rubumba muri Kiganda bijya biti bahatera ijya arbre de règne abami batera bagiye ku ngoma biragaragara yuko imwe yose ifise inayo ugiye wone ya Mwezi Gisabo wone ya Ntare Ugamba wone ya Mwambutsa abandi bicenge ni ya Share Ndize ibiti donc ibiti birahari mugabo izo nganzo zabo tizigaragara ntizigize bazifata neza naco gituma ahubwo bo bishobora zifata neza cyo ko muri Madagascar cyangwa muri Egypte zigahita zikwega ingendo za kuraba abandi batwaye Burundi. Inshuti namwe bakunzi b'ikigabane ako hambere nino ngaha tugarukirije ikigabane cuno munsi murumvise bitari bike bijanye n'akahise k'inganzo yashinguwemwo abami Ntare Rushatsi Rufuku rwafukiye Burundi Mwezi Gisabo Mutaga na Mwambutsa. Ndabashimiye ko mwaduteze yompi muri benshi ntibagiye no gushimira umutumire wacu umurundi yizi bijanye n'akahise kana Frederic kuri micro mwari kumwe na Innocent Valentin singira nkabo naho ubutaha. Cyari kiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere arakoze Innocent Valentin singira nkabo gabane ako hambere aje kurushikiriza nga kandi amakuru muri Kirundi mweje gukurikira yo kuri uyu wa kane duciye tuyasozera ko hamwe nguruke mwebwe mwese mwateza abiri ano makuru bagenzanje umwese kucafashije kugira ano makuru asho gutorokanywa ndabakengurukiye mwebwe ivyuma yari MS Steven Yunge ko Chakimira Fabrice ndi mu rukundo ndabakengurukiye Hervé NIYUHIRE mweje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye ndayifuriza kugira ibihe vyiza. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kwashikiriza amakuru atosoye.